FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbc-gahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa mbere tariki ya 16 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu hagiye kwibandaho. Mu Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yavuze ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique zishobora kuhavanwa mu gihe inkunga y'ibikorwa byazo hitangwa n'amahanga yahagarara. Rero tukaba twibukije yuko izo ngabo zidashobora gukora ako kazi zinengwa buri kanya, zifatirwa ibihano, zihozwa ku nkeke. Mu yandi makuru, u Rwanda rukomeje gukwirakwiza mu bice bitandukanye by'igihugu umuriro w'amashanyarazi n'umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba. Ese abaturage bo mu byaro bo babyungukiramo bati? Igihe cyo gukora cyariyongereye cyane cyane nijoro, tugakora amasaha yose, iterambere ry'urugo rikazamuka. Ducaginga na telefone imwe tucagingira amafaranga 200, kandi dushobora kubona telefone zirenze 10 ku munsi. Mu yandi makuru, mu mikino Max Doman wa Arsenal ashobora kwegukana igikombe cya Premier League akiri mu ishuri. Ntucikwe nayo naguteguriye Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Judas Yondimondo. Mbere gutangira aya makuru twabateguriye ku buryo burambuye, Siyake Muhawe nayo yaduteguriye amakuru agezweho. Umushikanganje wa Kenya hajejwe imigenderanire Musalia Mudavadi yavuze ko igihugu ciwe cumvikanye n'Uburusiya ko ata muntu numwe ava muri ico gihugu azosubira kuja gufasha Urusiya mu ntambara ibera muri Ukraine. Ivyo yamenyesheje i Moscow inyuma y'ibiganiro bagiranye na mugenzi we w'ico gihugu hajejwe imigenderanire Sergei Lavrov. Yavuze ashimitse ko abanyekenya bashize umukono ku gushaka kwabo ku masezerano ya gisirikare. Amakuru menshi avuga ko benshi mu banyekenya bahenzwe mu gushira umukono kuri ayo masezerano yo kuja kurwana mu Burusiya. Igisata kijejwe iperereza muri Kenya kigereranya ko mu kwezi guheze abanyekenya barenga 1000 aribo bari bamaze guhabwa ako kazi. Ubudagi n'Ubwongereza bivuga ko bidategekanya kugira uruhara rukomeye mu ntambara ya Iran. Bariko barishura President Trump agabisha ko ibintu bizoba bibi kwishira hamwe ryo kwivunira umwansi hamwe OTAN mu gihe abo basangiye iryo shira hamwe batofasha muri iyo ntambara. Inkuru ya Sasha Schichter mugiye gushikizwa na Benjamin niyo kwizerwa. Umuvugizi wa chancelier w'Ubudagi yavuze ko Washington yafashe icyemezo cyo gutangiza intambara itabanje kugisha inama ibihugu by'inshuti n'abafatanyabikorwa bayo. Yavuze mu buryo bweruye ko ubufasha bw'ibihugu by'Iburayi butari ngombwa kandi ko butanasabwe. Mu butumwa bwumvikanamo kunenga Donald Trump, yavuze ko iyo ntambara nta ihuriye na NATO kandi ko uwo muryango utazohereza ingabo cyangwa ibikoresho bya gisirikare kugira ngo bifashe gukemura ikibazo cy'ifungwa ry'umuhora wa Hormuz. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza nawe yavuze ko adashaka ko igihugu cye cyinjira muri iyo ntambara, ariko yagaragaje ko Ubwongereza buri gukorana n'ibindi bihugu by'inshuti mu gushaka uburyo bwo kurinda iyo nzira y'ingenzi inyuramo amato y'ibitoro. Ubusabe bwa Perezida Donald Trump bwo gushaka ubufasha bushijeho bugaragaza ko intambara bashoye kuri Iran ishobora kuba itari yateguwe neza nk'uko byari bikwiye. Iyi ni BBC. Hari inkuru zivuga ko umuhari witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF wagize ibitero ku bisagara bibiri vyo mu karere ka Kordofan. RSF yamenyesheje ko yasubiye kwigarurira igisagara ca Bara mu buraruko bwa Kordofan cyaje cyafashwe n'igisirikare mu ntango z'uku kwezi. Mu manuko bwa Kordofan igisirikare kivuga ko cyasubije inyuma igitero ca RSF n'abayifasha mu gisagara ca Diring. Ibyo bisagara bibiri bifite akamaro kanini ku muhari wa RSF mu gihe uriko uragerageza kuzunguruka El Obeid, umugwa mukuru w'uburaruko bwa Kordofan uri hagati y'ivyo bisagara. Israel ivuga ko yerekanye idonido y'imigambi n'imiburiburi y'indwi zitatu ku ntambara ya Iran. Yagize kandi ibitero vyikurikiranya ku bisagara bitatu mu bikomeye muri Iran, ikanemeza ko yasambuye urupangu rwahora rukorerwamwo ibigendajuru byafasha ico gihugu mu bitero byo mu kirere ku mugwa mukuru Tehran.
Iran yagize ibindi bitero nayo byo kwihora aho yateye igihugu ca Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu harimwo umuhora w'itoro wa Fujariya hamwe n'ikibuga c'indege ca Dubai. Ariko ibinyamakuru vya Iran bivuga ko hari abantu benshi bapfuye bazize ibitero vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Ababa muri ico gihugu bakaba bavuga ko abantu bari kurushi ari bo barindiranye igishika imisi mikuru y'umwaka mushasha mu mpera z'indwi. Latif. Urakoze cyane Siliak. Dutangiye amakuru ku buryo burambuye. Leta y'u Rwanda iravuga ko yiteguye gucyura ingabo zarwo ziri muri Mozambique. Nyuma yaho hari amakuru avuga ko inkunga y'ubumwe bw'Uburayi ku bikorwa by'izo ngabo muri Mozambique ishobora guhagarara mu kwezi kwa gatanu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga avuga ko u Rwanda rutazazuyaza gucyura izi ngabo mu gihe ibikorwa byazo bidahawe agaciro kandi ntihanatangwe inkunga igaragara yo gufasha ibi bikorwa. Ni inkuru twateguriwe na Jean-Claude Mwambutsa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe avuga ko atumva ukuntu ingabo zashoboye guhashya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado arizo zafatirwa ibihano kandi bigakorwa n'abarimo bimwe mu bihugu byungukira mu mutekano. Izi ngabo zagaruye mu gihugu cya Mozambique kugira ngo zigere kuri uyu mutekano. Minisitiri Nduhungirehe avuga ko izi ngabo ndetse n'igihugu muri rusange zatanze ikiguzi gikomeye. Rwatanze amafaranga menshi akubye inshuro 10 ayo tubona n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe, tukaba twaranatakaje n'abasirikare biciwe ku rugamba. Rero tukaba twibukije yuko ingabo z'u Rwanda mu gukora ako kazi zikorera igihugu cya Mozambique, abaturage ba Mozambique ndetse n'umuryango mpuzamahanga muri rusange, ariko zo ngabo zidashobora gukora ako kazi zinengwa buri kanya, zifatirwa ibihano, zihozwa ku nkeke. U Rwanda ruzakomeza akazi karwo rwasabwe inkunga nikomeza gutangwa, ariko iyo nkunga nihagarikwa birumvikana ko tuzava muri Mozambique, ibyo bihugu bigashaka ikindi gihugu cyangwa se izindi ngabo zikora ako kazi. Abasirikare b'u Rwanda bari mu ntara ya Cabo Delgado kuva mu mwaka 2021 aho abagiye ba mbere babarirwaga mu gihumbi. U Rwanda ruvuga ko rumaze guhashya imitwe y'iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado ku rugero rwa 90%. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi utanga buri mwaka inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yo gufasha izi ngabo z'u Rwanda. Mu gihe havugwa itahurwa ry'ingabo z'u Rwanda, kuri uyu wa gatandatu hagaragajwe amafoto y'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka General Vincent Nyakarundi aganiriza abasirikare byavuzwe ko ari abategurirwa kwerekeza muri Mozambique gusimburana na bagenzi babo. Hashize iminsi u Rwanda ruri ku gitutu cy'ibihano by'amahanga kubera uruhare rushinjwa mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zifatiye ibihano bamwe mu basirikare bakuru ba RDF barimo n'umugaba mukuru wazo, ndetse zinavuga ko ibi bihano bigomba no kugera ku gisirikare ubwacyo. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Igihugu cya Kenya cyavuze ko nta muturage wacyo uzongera kujyanwa kurwanira Uburusiya mu ntambara ibera muri Ukraine. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu nyuma y'ibiganiro yagiranye na mugenzi we w'Uburusiya i Moscow, umurwa mukuru w'iki gihugu cy'Uburusiya. Bibaye nyuma y'uko raporo y'iperereza muri Kenya yigaragaje ko abanyakenya bagera ku 1000 bagiye kurwanira Uburusiya muri Ukraine. Amakuru avuga ko kandi hari ibihugu bibashaka bibabwira ko bagiye gukora imirimo isanzwe cyangwa se kujya kwiga. Ni inkuru ya Caleb Moges mwumva mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Umushikiranganje wa Kenya jeje imigenderanire Musalia Mudavadi yabwiye abamenyesha makuru hajeje ibiganiro na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov ko bashize kumwumvikana yuko atamunyakenya azosubira kwandikwa kugira aje kurwanira Uburusiya biciye mu bushikiranganje bwabwo bujeje kwivuna abansi. Nashaka kubivuga mu majambo atomoye ko abanyakenya batazosubira kuba bashobora kwinjizwa mu ngabo z'Uburusiya biciye mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi. Ako kabaye agaciyemo kuko imigenderanire y'Uburusiya na Kenya iragutse kurusha ngaho. Ubu rero ko dutoye inyishu y'umwitwariko w'imiryango y'abanyakenya, twibaza ko twashitse aho twumva ibintu kumwe ko atawundi muntu azokwinjizwa. Muri ico kiganiro bari kumwe na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov. Mudavadi yanavuze kandi ko bamwijeje ko abanyakenya bose bari mu Burusiya ubu bazoshobora kwitura ubuserukizi bwa Kenya muri ico gihugu
kugira bugire ico bubafasha bibaye ngombwa. Ikibazo c'abanyakenya baja kurwanira Uburusiya muri Ukraine catanguye kuvugwa cyane mu kwezi kwa kabiri inyuma yaho inama nshingamateka ironkeye icegeranyo c'iperereza cerekana yuko abanyakenya bashika 1000 bari ku rugamba muri Ukraine barwanira Uburusiya. Iperereza rya Kenya rivuga yuko benshi bagenda babeshwe ko mu Burusiya bagiye gukora akazi gahemba neza ariko bakisanga bageze ku rugamba muri Ukraine. Gushika ubu abanyakenya 27 baramaze kugaruka mu gihugu cabo, benshi bakagaruka barakomeretse cyane canke barahahamutse. Abajijwe igituma Uburusiya bwinjiza mu ngabo zabwo abanyafrika nuko vyo bikorwa ku ngingo y'umukuru w'igihugu, umushikiranganje w'Uburusiya ajejwe imigenderanire Sergei Lavrov mu kwishura yabanje gutwenga imbere yo kuvuga ko abajayo bagenda ku bushake bwabo. Россия никого не решает. Uburusiya nta ngingo bufata yo kwinjiza uwo ari we wese. Hari abafata ingingo ku bushake bwabo yo kuja muri ico gikorwa kidasanzwe ca gisirikare hisunzwe amategeko y'Uburusiya. Tumaze kumva rero ko biteye umutima uhagaze bagenzi bacu bo muri Kenya, twabagiriye inama yuko bigenza babicishije mu bushikiranganje bwacu bwo kwivuna abansi. Aha muri Kenya abantu barahagurukiye ico kibazo cane. Mu kwezi guheze imiryango y'abanyakenya vyibazwa yuko ababo bari kurwana muri Ukraine baragize imyerekano imbere y'inama nshingamateka basaba ko leta hagira ico ikora hamwe nuko igarukana abayo. Ibinyamakuru byo ngaha muri Kenya byaranavuze yuko hari n'abaguye ku rugamba. Si abanyakenya gusa bivuga ko bari ku rugamba muri Ukraine bagwanira uruhande rw'Uburusiya. Mu kwezi guheze umuryango w'umurundi Jean Bosco Akimana waratabaje usaba yuko yofashwa kugaruka mu gihugu inyuma yaho bimenyekaniye ko yisanze ku rugamba muri Ukraine kandi akigenda yarazi ko agiye kwiga mu Burusiya. Muri rusangi abarwanyi barenga 1400 baturutse mu bihugu bishika 35 vya Afrika nibo biyandikishije kurwanira Uburusiya muri Ukraine kuva mu 2023 kandi abarenga 300 bari bamaze kwicwa gushika mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nk'uko biri mu cegeranyo c'amatohoza yakozwe n'ikigo Impact. Arakoze cyane Prime Ndikumagenge. Dukomereje mu Rwanda, iki gihugu kivuga ko cyakataje mu bikorwa byo gukwirakwiza amashanyarazi binyuze mu zingufu zisubira cyane cyane imirasire y'izuba. Ni mu gihe mu bice bitandukanye by'igihugu hari kugenda hatangwa umuriro w'amashanyarazi n'umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba cyane cyane mu bice by'icyaro. Leta ibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe ingufu REG ifatanya n'ibigo by'abikorera kugira ngo buri rugo rugire ku mashanyarazi akomoka ku miyoboro mugari cyangwa imirasire y'izuba. Ni inkuru twateguriwe na Yves Bucyana. Niyo yita yamaze imyaka myinshi mu icuraburinda aho atuye mu karere ka Kayonza, akoresha buji cyangwa gatadowa. Ibikoresho byashoboraga no kumuteza akaga. Batiri ni iyi ngiyi, sibyo? Ndakwereka ukuntu ikora n'isoza kwesitarira. Uyu munsi ayo mateka yahindutse nyuma yo guhabwa amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. Ubu ni ibyishimo bikomeye kuba mbonye umuriro. Mfite abana biga, umwana yazaga akabura uko akora mu mwaka, ugasanga ndimo ndamwigishiriza ku katadowa bambaye kuri buje dusura mu masomo ye, ugasanga saa 12 saa moya bibaye ngombwa ko abantu binjira mu nzu. Ariko kubera ko uyu muriro uje ubu ugiye gukemura byinshi. Buje nakoreshaga byonyine nakoreshaga buje nke, ariko uwo mufaranga yabingiye kunyarizavinga. Ubuhamya bw'uyu mugabo ni urugero rw'impinduka zikomeye zizanywe n'ingufu zisubira mu byaro. Izi mpinduka zigeze mu ngo z'abaturage si ukumurika gusa, ahubwo ni n'umusemburo w'iterambere ry'ubukungu rishingiye ku nkingi z'ingufu zitangiza ibidukikije. Ngeze mu kindi cyaro muri aka karere ka Kayonza, abacuruzi bato bato bo ngo imirasire y'izuba iri kubahindurira ubuzima mu buryo bwo kwinjiza amafaranga. Nsanze Intwari Eric ni umucuruzi. Igihe cyo gukora cyariyongereye cyane cyane nijoro, tugakora amasaha yose, iterambere ry'urugo rikazamuka. Ducaginga na telefone imwe tucagingira amafaranga 200 kandi dushobora kubona telefone zirenze 10 ku munsi. Nimara kubona uwo mushinga wo gucaginga telefone, nafatagamo make nsabwa ku munsi nkishyura Bbox, ndangiza kuyishyura mu nyungu z'izo telefone. Mu gihe leta ivuga ko kwegereza abaturage amashanyarazi byegereje 100%, ivuga ko uyu musaruro ukomoka ku ngamba z'ikigo gishinzwe ingufu n'ibigo by'abikorera bafatanya nka Bbox. Uwizeye John ni umuyobozi mukuru wa Bbox Rwanda. Icyerekezo cy'iterambere u Rwanda rurimo nuko nta rugo na rumwe rugomba gusigara rudacaniye mu Rwanda. Bbox bikaba nk'umufatanyabikorwa, turi muri iyo gahunda. Turifuza ko byibura mu myaka 2 ingo zose mu Rwanda zizaba zicaniye. Ibikoresho kugira ngo tubigeze ku muturage biba bihenze,
ariko kubera gahunda ya leta y'inkunganire abakiriya ba Bbox babasha kubona ibi bikoresho ku buryo bworoshye, babasha kubyishyura atari umutwaro kuri bo. Hashingiwe kuri raporo y'umwaka w'ingengo y'imari 2024-2025, ijanisha ry'abafite amashanyarazi mu gihugu rigeze kuri 44.2%. Harimo 58.8% bafatira ku muyoboro mugari na 25.3% bafite amashanyarazi aturuka ku zindi ngufu, cyane cyane imirasire y'izuba. Yves Bucyana, BBC gahuza miryango mu karere ka Kayonza. Mugenzi wacu Yves Bucyana arakoze. Ubu turi ku isaha 12:44 mu Rwanda no mu Burundi. Dukomereje mu Burundi, ubuzima bw'impunzi ntibworoshye, ariko hari abafite impano zifasha abandi kwihanganira cyangwa se kwibagirwa ibibazo barimo binyuze mu kubyina ndetse no kuririmba. Abo ni nka Patrick Mwenga Kisake ndetse na Daniel Kaluku bari mu nkambi ya Busuma mu Burundi, icumbikiye abanyekongo barenga 65,000. Kisake na Kaluku bahuje imbaraga kuko bari basanzwe bazi kubyina ndetse no kuririmba. Ubu bamara igihe bigisha abana bikabafasha kwibagirwa ibyo baciyemo, nk'uko tugiye kubyumva mu nkuru twateguriwe na Patrick Waso. Abona abana b'impunzi bariko bariga gutamba no kuririmba. Benshi muri bo nta bavyeyi bazananye, ni nka Patrick Wenga Kisake. Yahunze ava Isange, yarasanzwe ari imfuvyi, nta n'umuvyeyi n'umwe asigaranye. Yatanguye uwo mwuga wo kuririmba kuva muri 2018 akiri iwabo mu buseruko bwa Kongo. Mugenzi wiwe Daniel Kaluku afise imyaka 20, yahunganye n'umugore n'umwana wabo umwe. Nawe nyene yatanguye gutamba akiri Uvira, bikaramutungira umuryango. Ahari mu buhungiro avuga ko yahisemwe kwigisha urundi rwaruka ku mpano yiwe kugira ngo bibagirwe ivyo bahuye navyo mu guhunga. Ile time tunafanya uwo mwanya tuba turiko turimenyereza umuziki utuma twibagirwa ingorane twaciyemwo turiko turahunga tuva iwacu. Turatamba kugira twibagize ivyo twahuye. Kumbure ejo umuntu azovyaza umusaruro impano yiwe ishobore kumutunga mu kumuronsa amafaranga, nawe ashobore kwiteza imbere. Shake mwenyewe. Ugwaruka aho ibusuma baciye bashinga umugwi w'intambo no kuririmba bise Busuma Bands. Kubwa Patrick Wenga Kisake ngo babikora kugira ngo batange ubutumwa bwo kwiyubaka eka no kuryohera izindi mpunzi aho mu nkambi. Sisi tunafanya muziki wa kufanya message. Umuziki dukora aha nuwo gutanga ubutumwa no gutamba. Iyo umuntu aronse ubwo butumwa mu ntambo aribagira gato ibibi yaciyemwo. Gutamba no kwiryohera. Iyo mfise ivyiyumviro bibi nkaza kuririmba, canshira ubwenge bwanje bwose kuvyo ndiko ndaririmba, simba ngifise umwanya wo kwiyumvira ibintu bibi. Mawazo mabaya nakuwa sina. Inkambi ya Busuma niyo nkambi nini y'abakongomani yaje yiyongera ku zindi nkambi ziri mu bumanuko, mu buseruko eka n'uburaruko bw'u Burundi. Iyo nkambi irimwo impunzi zirenga 65,000. Muri bo abarenga 39 n'abana canke ugwaruka. Barimwo abarenga 1,100 bakaba bahunze bonyene badafise canke batari kumwe n'abavyeyi babo. Ibusuma muri komine Ruyigi, Patrick Waso. Patrick Waso harakuze cyane, n'umwanya wo kumva ibizabikuwe mu kinamico urunana cyo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye nawe se byakugezeho Nosiya? Umva ati bitangira hose simba Nyarurembo. Yewe karabaye rero rwose jye naza no kubikubwira ngo utazagira ngo ni amagambo y'abagore b'Inyarurembo, ariko ubwo nayo nyine byakugezeho ntacyo nkiguhisha. Ngo byagenze bitese? Umva Sinadine arakagenda ubusara katu akagenda azabone. Ni 12:45 kuri BBC. Dukomereje mu makuru y'imikino twabateguriye kuri uyu mugoroba. Muri iki gihe umunyarwandakazi Queen Karimpinya no mushoferi w'isiganwa ry'imodoka wenyine w'umugore mu Rwanda.
mu mpera z'icyumweru gishize yitabiriye bwa mbere isiganwa ryo hanze y'igihugu cye mu gihe yagombaga gusiganwa mu isiganwa mpuzamahanga rya World Rally Championship ntiyemerewe kubera ikibazo cy'imodoka ye ariko asiganwa mu rindi riri munsi y'iryo. Mu kanya gashize rero naganiriye nawe ku murongo wa telefone ntangira mubaza uko iri rushanwa ryahise rigenda. Twitabiriye irushanwa kuva ku munsi wa mbere ritangira. Ni irushanwa ngiye n'ikipe yanjye dukoze bwa mbere, nibwo bwa mbere dukinnye hanze y'igihugu. Turaryitabira bigenda neza, twarangije isiganwa mu cyiciro cya KNRC Kenyan Rally National Championship. Twashakaga gukina mu cyiciro cya African Rally Championship, hanyuma fuel tank yacu ntibayemera, biba ngombwa ko dukina mu cyiciro cya Kenyan National Rally Championship. Byatewe n'iki kugira ngo fuel tank yanyu batayemera? Bavuga ko itari homologated. Haba hari amategeko n'amabwiriza bagenderaho, tugihereye nko ku myambaro twambara ibigomba kuba yemewe n'amategeko. Rero na fuel tank yacu ijyamo essence cyangwa gas, iba yarakozwe n'uruganda bahisemo. Natwe yacu rero yakozwe n'urwo ruganda, rwaranabandikiye kugira ngo rubamenyeshe ko koko iri homologue, ariko rubabamenyesha babona na message, ubutumwa babandikiye bitinze irushanwa ryatangiye. Biba ngombwa ko dukora mu irushanwa rikurikiyeho rya Kenyan Rally Championship kugira ngo dukine muri African Rally Championship. Hanyuma muri iryo rushanwa rindi rya kabiri mwahise mukomerezamo, ni iki mwaryigiyemo? Twigiyemo ibintu byinshi kubera ko imihanda ya hano itandukanye n'iyiwacu. Nirari ndende, nirari duhuriramo n'ibihangange, tugakinira ahantu hamwe, tugakinira mu ishyamba, uhuriramo n'imbogo n'intare. Rero nirari na ndende cyane, dusanzwe dukina ibirometero 300, yari irari nyinshi ariko ari irari ndende, ariko ahangaha twakinnye yari irari ibirometero 1200. Ibyo mwararyegukanye? Yego, twaratsinze, twararangije ku mwanya wa 11 niba ntibeshye. Nyuma y'iri rushanwa mukoreye mu mahanga, ubu ngubu wavuga ko amaso uri kuyerekeza he, cyangwa intego zawe nizihe muri kino gihe kiri imbere? Murakoze. Intego zanjye ni ugukomeza gukina iyo African Rally Championship. Tutabashije gukina hano muri Kenya, tuzajya kwikina i Bugande, niho izakomereza. Nyuma y'i Bugande hazaba iyo ARC mu Rwanda no muri Tanzania. Muri uyu mwaka turifuza gukinira muri ibyo bihugu uko ari bitatu: Tanzania, Uganda, Kenya n'u Rwanda. Hanyuma tugasiganwa muri shampiyona ya Afurika. Ko shampiyona yo mu Rwanda umwaka ushize twarayegukanye. Ubu rero intego yacu ni ukuba abashampiyo bo muri Afurika, akaba ari byo dutangiye guharanira. Uwo yari umunyarwandakazi Queen Karimenya wari witabiriye irushanwa ry'isiganwa ry'imodoka mpuzamahanga rya World Rally Championship. Tukomereje mu makuru y'imikino twateguriwe na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereho neza abakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu Burundi, Aigle Noir yatsinze Muzinga ejo ku cyumweru ibitego 4-1, ikaba yamaze kongera kwisubiza igikombe cya shampiyona mu gihe hasigaye imikino 4 gusa. Aigle Noir ifite amanota 68, iyikurikiye ni Musongati ifite amanota 50. Ntishobora rero kuyishyikira nubwo Aigle Noir yatsindwa imikino isigaye. Mu Rwanda naho shampiyona irakomeje. Ku wa gatandatu APR FC yatsinze Musanze 2-0, ni mu gihe ku munsi w'ejo Kiyovu yanyagiye AS Kigali 3-1, naho Muhanga itsinda Mukura 2-1. APR FC yahise icakira umwanya wa mbere ifite amanota 46, ikurikiwe na Al Hilal Omdurman ifite amanota 45, ariko iracyafite imikino 3 yose y'ibirarane kuko iri gukina imikino ya CAF Champions League. Reka mpita nimukira muri iyo mikino ya CAF Champions League. Mu mpera z'icyumweru hakinwe imikino ya kimwe cya kane ibanza. Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo yatsinze Stade Malien yo mu gihugu cya Mali ibitego 3-0. Esperance de Tunis itsinda Al Ahly yo mu Misiri 1-0.
AS FAR yo muri Maroc inganya na Pyramide ifite icyo gikombe. Iyi niyo mu Misiri banganyije 1-1, naho Berkane yo muri Maroc inganya na Al Hilal yo muri Sudani ikina shampiyona y'u Rwanda igitego 1-1. Mu Bwongereza shampiyona ya English Premier League, Maxi Doman ashobora kwegukana igikombe cya Premier League akiri mu ishuri. Uyu ni rutahizamu uca ku mpande w'ikipe ya Arsenal. Maxi Doman amaze kwandika amateka akomeye muri Premier League muri uyu mwaka w'imikino. Kuwa gatandatu uyu musore yabaye umukinnyi muto kurusha abandi bose batsinze igitego muri Premier League. Afite imyaka 16 n'iminsi 73 yatsinze iki gitego cya kabiri ubwo Arsenal yatsindaga Everton ibitego 2-0. Doman aracyari umunyeshuri aho ateganya gukora ibizamini bya General Certificate of Secondary Education by'amashuri yisumbuye mu mpeshyi y'uyu mwaka. Arsenal ubu iyoboye urutonde rwa Premier League n'amanota 70 mu mikino 31, ikaba irusha Manchester City amanota 9 nubwo City ifite umukino w'ikirarane kandi bakaba bafitanye umukino hagati yabo. Ibi bituma Doman afite amahirwe menshi yo gutwara igikombe cya shampiyona kiri mu ishuri. Hagati aho Michael Carrick akomeje kwerekana ko akwiriye guhabwa akazi k'ubutoza bwa burundu mu ikipe ya Manchester United. Ibi bishingiye ku musaruro ushimishije Michael Carrick akomeje kugaragaza kuva yatangira gutoza by'agateganyo ikipe ya Manchester United. Ejo ku cyumweru Carrick yafashije Manchester United gutsinda Aston Villa 3-1 bituma United iguma ku mwanya wa gatatu n'amanota 58 mu mikino 30. Carrick yagizwe umutoza w'agateganyo mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nyuma yuko Ruben Amorim yirukanywe kubera umusaruro muke. Carrick amaze gutsinda imikino 7 mu mikino 9 bamaze gukina. Mu mukino wa tennis, Yannick Sinner yavuze ko bivuze byinshi kuri we nyuma yo kuba umukinnyi ukiri muto mu bagabo umaze gutwara ibikombe byose bikinirwa ku bibuga bikomeye, amaze gutsinda Umurusiya Daniil Medvedev ku mukino wa nyuma wa Indian Wells. Sinner uza ku mwanya wa kabiri ku isi yatsinze uwo mukino ku maseti 2-0 mu mukino wamaze amasaha 2 mu bushyuhe bwinshi mu mujyi wa California. Sinamaze kwegukana ibikombe byombi bya Grand Slam bikinirwa kuri ibi bibuga aho yatwaye Australian Open muri 2024 no muri 2025 ndetse na US Open muri 2024. Naho mu bagore iki gikombe cya Indian Wells cyegukanywe na Arina Sabalenka, umunya Belarusikazi uza ku mwanya wa mbere ku isi mu mukino wa tennis. Yatsinze Elena Rybakina wo muri Kazakhstan mu mukino w'ishiraniro 7-2, umukino wamaze amasaha 2 n'iminota 45. Aha niho soreje amakuru y'imikino nabateguriye. Ndi Yves Bucyana. Mugenzi wacu Yves Bucyana arakoze cyane mu makuru y'imikino atugejejeho. BBC Gahuzamuryango yabateguriye uburyo bwo gupakura ibiganiro byayo mukabibika muri telefoni ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kubyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamuryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamuryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuzamuryango kuri podcast. Naha dusoreje amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Gusa mbere yo gusoza reka twongere twibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari yibanzeho. Mu Rwanda twababwiye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yavuze ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique zishobora kuhavanwa mu gihe inkunga y'ibikorwa byazo itangwa n'amahanga yahagarara. Twababwiye kandi ko nanone muri iki gihugu gikomeje gukwirakwiza mu bice bitandukanye by'igihugu umuriro w'amashanyarazi n'umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba, ndetse kandi twumvishe n'uburyo abaturage bo mu byaro babyungukiramo. Twabibutsa kandi ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, Facebook ndetse na X BBC Gahuza Miryango, ndetse na website yacu BBC Gahuza akadomo ko dufiteho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Kuri uyu munsi
dufite inkuru ivuga ko Ubushinwa busaba ko intambara ihagarara vuba inyuma y'amagambo ya Perezida Donald Trump. Dufiteho n'inkuru y'uburyo indege zitwara abagenzi ziguma ziguruka mu gihe hakiri intambara. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, no kwanga bw'ibyuma twari kumwe na mugenzi wacu Maxwell Okoth. Aya makuru yarahagarariwe na Jigdas Hondemondo.